Tugire CNDD-FDD, CNDD-FDD Ganza, CNDD-FDD Ramba, abagumyabanga komera, imbonerakure shirira, abakenyerarugamba kengera zigume, abahumure humuriza igihugu. Ni vyiza igihugu ko gipanze, mfise akanyamuneza ntangere ko gufata iri jambo inyuma y'ibikorwa by'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabereye ngaha muri gisagara ca Gitega. N'akanyamuneza kandi ko gukeza abagumyabanga bose iyo bava bakagera. Kuva mu 2005 umugambwe CNDD-FDD wama uriko urihesha iteka kandi iteka riwukwiye. Umugambwe CNDD-FDD wari watoranye igihugu kirimo akajagari, igihugu cy'ubusimbira hamwe, igihugu atamwizero wari uhari. Mugo uko bukeye uko bwije niko igihugu kiza kiratoha, none ubu tukaba dushitse ku ntambwe ibereye. Turavye mu bijanye na politike, demokrasi yari yarabaye ndase muri iki gihugu cacu, aho kubera ubutwari bw'abagumyabanga ndetse n'abahagarariye amategeko, ubu demokrasi yaramaze gushinga imizi muri iki gihugu cacu. Imigambwe ntiki babakeba, kuko bwa mbere imigambwe yarakebana, none ubu imigambwe yose irashize hamwe. N'ikimenyamenya nuko n'uwo mugambwe uri ku butegetsi iyindi migambwe yaje kuwushyigikira, kuwutera intege. Muri iki gihugu cy'u Burundi nta muntu akiri hejuru y'amategeko. Amategeko arakora kandi abayarenze barahanwa. Dufise umutekano mu gihugu cyose. Turabona neza yuko aho igihugu kigeze mu bijanye n'umutekano, tugeze ku ntambwe ishimishije, ndetse turafise n'umutekano tugabaniriza ibindi bihugu. Akane n'akaryo gukeza ingabo z'u Burundi zama ziriko zihesha iteka igihugu cacu, aho zagiye gutabara mu kugarukana amahoro, haba mu gihugu ca Centrafrique, haba muri Somalia, canke mu gihugu ca Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bijanye n'ubutungane ariho, ndetse abenegihugu bari bashashaye cane, twabandanije tunagura ubutungane, tukaba tugeze ku ntambwe ishimishije, aho ubu urwego rw'ubutungane ruriko ruratsimbatazwa kuva hasi ku mitumba gushika no ku rwego rw'igihugu. Ndetse twarabonye yuko abahuza bo ku mutumba ari bakirumara, n'inama nkuru y'ubucamanza nayo nyene turabona yuko ari kirumara, kugira ngo n'abenegihugu nabo bafise ico bahigimanga ko aho batunganirizwa. Mu ntwaro y'igihugu twarabandanije kugira ngo abenegihugu ubutegetsi bubegere koko. Uno munsi turashimishwa cyane ko abenegihugu bafise uruhara mu buzima bw'igihugu, ndetse n'ivyo twagiye turahinyanyura biriko biratuma mu mazone abenegihugu batakirinda gutama mu kurondera bimwe bimwe mu vyo bajejwe. Twaraye dushizeho umugambi wo kurwanya igiturire n'abakaboko, aho tuzoshiraho amakomite ahuriwemwo na bose kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku mutumba. Ayo makomite akaba ajejwe kuzararaba kugira ntihagire umwenegihugu asubira kurenganywa, ntihagire itunga ry'igihugu risubira gusesagurwa, ndetse ntihagire umwenegihugu azosubira kwakwa ibiturire. Ubu rero turi mu nzira y'ubutunzi, inzira y'iterambere.
twaramaze kugira imbono kazoza y'Uburundi, aho dushaka yuko umurundi wese atunga agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Aha muhategere neza imbona kazoza y'Uburundi si vya bindi ngo turiko turavuga igihugu giteye imbere. Dushaka ko umurundi wese atunga agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Ingingo rero ngenderwa ko murabizi yuko ari terambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Kumukomokako nuko umwene gihugu wese wo mu Burundi akura amaboko mu mpuzu, agakora, akagwiza umwimbu, akaronka n'umusesekara ashora, hanyuma akaronka amafaranga yo kwikenura mu bindi akeneye, haba kubaka inzu nziza, haba kwigisha abana mu mashure, haba ibijanye n'amagara y'abantu, hamwe umwe wese azovuga yuko yishoboye yifise. Iyo mbono kazoza rero kugira ngo tuyishikeko bisaba umutima wemera n'umutima wihangana. Iyo wemera, iyo uroye ukagira umutima wo kwihangana, ugira ingoga zo gushikayo. Ariko kandi birasaba n'inyifato nziza, discipline. Iyo uri kuraja ahantu kirazira ko hari ugusamaza, wewe guma uraba iyo uri kuraja. Ni waba uvuga uti nshaka yuko mu mwaka wa 2030 ntegerezwa kuba mfise inzu nziza, guma uraba iyo nzu, ufate urwo rugendo, urondere amahera gushika iyo nzu uyishikiriye. Ikindi bisaba yuko utabata ntore. Inkoko nigira umuvuduko munini mugabo gaca yibagira iyo yariroye. Kugira ngo ushikire kwihangiro twihaye nuko umwe wese aguma atonze ku murongo kandi ataza arataragurika ari tantore. Kugira duce kumbona kazoza kandi bisaba yuko indongozi zibungabunga itunga ry'igihugu. Turipfuza cyane yuko umwene gihugu wese atanze itagisi ishika mu kiha ca leta. Turipfuza yuko umuntu wese yagwijije umwimbu atanga amakori kugira ashike mu kigega ca leta. Dushaka rero yuko ingingo ngenderwako amahera yose yinjire mu kigega ca leta, hanyuma amahera yose asohoke afise igikorwa agiye gukora. Rero muca mwumva abamenyereye kurya bicaye, cyane cyane abakozi ba leta, yuko buhageze ko duhindura ingendo. Abagumyabanga nimwahindura ingendo mukagendera ubuntu, Uburundi bwose buzoca bugenda neza, kuko kanatsinda ni mwebwe muri beshi. Turipfuza ko turema uruvyaro rushasha. Erega natwe turashobora guhinduka tukaba uruvyaro rushasha, generation nouvelle. Dukeneye yuko duhindura ivyiyumviro. Iyo generation ifise ivyiyumviro atari vya vyiyumviro bishaje. Umutwaro w'ivyadushikiye mu kahise tubisiga inyuma, hanyuma tugire umutwaro mushasha, ivyiyumviro bishasha. Nico gituma tunezerwa cyane iyo tubonye ubumwe buri mu Barundi. Abagumyabanga mwaratanze akarorero k'ubumwe mu mugambwe, ubumwe mu gihugu cyose. Rero turipfuza yuko urwo ruvyaro rushasha ingere twe tugira twiyubure, twoba abantu twumva ko turi Abarundi bukuri, Abarundi atari Abahutu, atari Abatutsi, atari Abatwa, Abarundi bitwa Abarundi bakunda igihugu cacu. Nico gituma dusaba yuko mu muryango hose abavyeyi bo kwitwararika indero y'abana. Abana ntibakure ari ibisimba rubebe, abana bakure batari bakaguru karabeba, abana bakurane indero runtu, indero yaho riranga abakera kera. Nico gituma mugambwe CNDD-FDD tunezerwa ko mwatanguye umugambi turerere Uburundi. Uwo mugambi rero ntube uwo muntu umwe, nube umugambi wa twese, umwe wese mu muryango iwe abone ko abana biwe bakura ko kari abana b'ubuntu, abana babone iyo baja, abana bazokubaka igihugu ejo. Nico gituma rero twipfuza ko imiryango yokomera cyane. Turipfuza yuko abantu bagira amagara meza, bakamererwa neza aho bari hose. Kugira rero vyose bikunde nuko tuba turi mu gihugu, igihugu kimeze neza. Ibidukikije mu vyo ijambo ry'Imana ridusaba kurima no kuzigama iyi si yacu.
ibidukikije ntitubisigaze inyuma. Mugende mu mitumbi wanyu, mwigishanye guca imikobeko, mwigishanye gutera ibiti, cyane cyane ibiti bibana neza n'ibiterwa. Uburundi n'igihugu gitoyi kirimo abantu benshi, bisaba yuko atavyatsi bitaribwa biba mu gihugu. Gutera ibiti rero kugira dukingire ibidukikije, turashaka ko dutera cyane cyane ibiti bibana n'ibiterwa n'ibiti ngirakamaro nk'ivyamwa. Uwo mugambi mwihaye wo gutera amavoka, turifuza yuko mu mwaka w'2030 Uburundi coba ari igihugu mu mahera cinjiza avuye hanze amavoka yoba aya mbere. Ikindi tugiye kwitwararika nuko twokwigishanya kugabanya gucana ibiti. Ivyo rero birashoboka mu gihe dutanguye guhingura ikizuku, mu gihe dutanguye kwiga gukoresha gaze. Ivyo nivyo bizotuma isi yacu tuyizigama. None rero mu guheraheza nashaka kubashimira nkeza mwebwe abagumyabanga. Aho nca hose ndabona ko igihugu kiriko kirahinduka. Aho nca hose ndabona yuko ibikorwa rusangi vyasubiye kuboneka. Musibure ajya amabarabara yanyu y'imigenderanire, mutere amashugwe imbere y'amazu yanyu, mugire isuku aho mubaye, haba ku mabarabara mu bisagara cyane cyane. Umugabo yubahirwa ahataha, hamwe n'abaje bavuga bati hajya ahantu hataha abantu. Nongere ndabakeze yuko mwebwe abagumyabanga, cyane cyane mwebwe bize, ko mwagiye ku kivi cyane cyane mukaja mu burimyi n'ubworozi, mwaramaze gutahura ahari itunga. None rero n'abana banyu mubigishe gukunda iwanyu. Ntiduze twumve abana bavuga ngo iwabo wa papa ngo canke iwabo wa mama, avuge ngo iwacu. Uko rero mwamaze kuduga mugatangura kuja ku kivi, ndabakeje cyane kuko abize ndabona yuko batanguye kuja ku kivi, kandi n'igihugu mwarabonye ko kiba gisharije iyo giciye kw'imikobeko kikaba kw'imirima myiza myiza. Ivyo muravyibonera na mwebwe iyo muduze iwanyu. Turifuza rero ko rero duhindura isura y'igihugu, hamwe n'ubuzobona umurundi avuga ati ndabonye umuntu. Tugira isuku, twambare neza kugira ngo koko twitere iteka. Reka rero sabe ndangize nshimira mwebwe batumire bahire, kuza kwanyu kuradushimishije. Hari nabo naheruka kera, burya Mutama Sahinguvu Yves namuheruka kera, wakoze kuza. Gaston nawe nyene namuheruka kera, none ngurya yaje. Ndabona abenshi mu batumire mwese, ndabakengurukiye cyane kubona mwatwitavye. Vyerekana umutima mufise ku burongozi bw'igihugu ndetse no ku mugambwe uri ku butegetsi. Ndabashimiye mwese bagumyabanga mwitavye ikoraniro, cyane cyane ku gikorwa ciza mwakoze. Kwizera indongozi, la stabilité niyo ya mbere yerekana ko ikintu kiba gipanze. Kubona dufise indongozi twizera, ntizidukorere nabi tukazibandana tuzizera, ni ibintu vyiteka ku mugambwe CNDD-FDD, kandi vyerekana yuko twabaye abagabo. None rero ndangize ndabasaba yuko tugenda kwitegurira amatora. Amatora 2027 tuyitegurire neza. Kwitegurira amatora nibikorwa. Abene gihugu bazoraba ivyo mukora. Ntimuze mugende muvuga ngo mpa amajwi. Genda muvuga muti ndabamariye iki, nzobamarira iki ejo. Umwerekana akarorero. Twitegure rero ayo matora, abarundi bose tubakwege, twese dutore hamwe kugira ngo tugende turumwe muri iki gihugu cacu. Mwaraye muvyerekanye mu 2025, twifuza ko mu 2027 CNDD-FDD yoronka 100%. Ntagiye na rimwe riducika. Mugende rero mwerekana ko iyindi migambwe yose arabajama banyu. Mubiyegereze, mubereke koko amajwi mwarose atabura amajwi y'ubusa, ahubwo muce mubasaba no kubongera kugira ngo
tuzibandanye igihugu cyacu mu 2040 kize kiba ari igihugu giteye imbere. Igihugu cifashe ndagikeneye mu 2030, igihugu giteye imbere mu 2040, kandi turi kumwe twese birashoboka. Turi kumwe twese. CNDD-FDD Ramba, abagumyabanga rema, murakoze mwese, Imana ibahezagire.